inkotanyi zazanye uyundi mukino canke zazanye uyundi mukenyuro. Aha ni nyuma yaho zigumye ziririmbira zama zitatabiza ziririmba zivuga FDLR. Tshisekedi na leta yiwe bagaca bakenyura umukenyuro wo kubabwira ati aba FDLR musaba turabahamagaye ku mugaragaro nibaze bishikane kuri FARDC canke muri MONUSCO hama tubabahe. Gushika no munsi u Rwanda gwaricaye hasi n'abafatanya bikorwa b'u Rwanda ari babandi baheruka kugira inama i Nairobi mwijoro basanga barihenze kuko ubwa mbere binjiye muri Kongo bavuga ko bagiye kuvugira umututsi arenganwa umurwandofone. Hirya ejo bahindura indimi bavuga ko baronderayo FDLR. Arico gituma bashizeho ngo n'ubwiringizi. FDLR bamaze kuyihabwa babonye ko vyanse bazanye liste y'abateroriste. Ubu rero nje tuvugane kuri technique canke kuri strategie yo kwita abanyarwanda batavuga rumwe na leta y'u Rwanda, abanyarwanda Kagame atinya cyane gose. Rwanda babwire ko uru rutonde Kagame n'inkotanyi baraye basohoye bakabita ngo n'abateroriste. N'abantu Kagame na leta yiwe yose muri rusangi basanzwe batinya cyane gose. Ndibaza ko iyo liste mwa mwayibonye canke mu makuru yo bayatanguye kubashikira, ariko reka tuje ibwina ngende ndababwira igituma bajya abantu ni 25 urutonde rugaragaza ko abantu 25, ariko sinza kubabwira kuyaga ku bantu 25 bose, ahubwo ngoma ndabacaguremwo bakeyi bo baba Kagame canke inkotanyi zisunze kugira zisohore rugya rutonde. Mumenye ko na rugya rutonde barusohoye inyuma yaho baboneye ko ivya FDLR, histoire ya FDLR bamatsiko na kari refrain, ari slogan, ari icivugo, ari ikigwanisho cha politike kitagira aho gifatiye. Ubu rero bamaze kuvuga ati reka tuvuge ko u Rwanda rufise abateroriste kugira bamwe muri abo bateroriste Rwanda yibutse bamwe muri bajya abateroriste bandise harimo Omega ni wa undi bakunda kuvuga ati aho Rwanda rero rubereye ndababwira ati ko kubesha cyane bituma usanga wivuguruje. Omega ibinyamakuru byo mu Rwanda byose na leta y'u Rwanda baravuze ko yapfuye. Uwundi munsi bavuga ko yabonetse, uwundi munsi baheruka kuvuga ko yapfuye. Ubu naho bamugarukanye kandi mu rutonde rw'abaronderwa. Uyu Omega ni komanda wa FDLR Fako, bavuga neza bagapresiza muri liste canke mu kete basohoye mu Rwandiko basohoye babagiriza ko ari abateroriste. Uyu Omega Fako bavuga neza bagapresiza ngo ari Iwarikare naho barahagwaniye, Iwarikare barahafasha, Iwarikare baraharaye, baraja no kuhamara n'amezi 5 muri ya makambi ane wazarendo baheruka kubakuramo. Kuyo Omega batamutoyeho. Reka rero mbanza ndeke kuguma mpagararira cyane kuri Omega, tubanze turabire hamwe aba bantu bangahe ngo ndababwire n'impamvu ari bo novuga ati fatiro canke shimikiro ryo kugira basohore iyo liste bakabita abateroriste. Hama namwe mu bakunzi ba Fleury Podcast TV, imbere yuko tuja rero imuzi n'umuzingo reka mbanze ndabakire ndabahaye mwiriwe na mwaramutse mwese nkuko bisanzwe. Ndazi ko mukurikirana Fleury Podcast TV muri mu mihingo itandukanye, habara abakurikira bari mu Burundi, mu karere ka EAC, Congo, Rwanda, Tanzania, Zambia, Uganda, Mozambique, Afrique du Sud na Afrika muri rusangi, Amerika, Europe, Asia na Oceania. Ndabahaye ikaze rero nkuko bisanzwe mu biganiro bica kuri Fleury Podcast TV n'ubusesanguzi bugenda butandukanye. Imbere ya kamera ni wa muhungu wanyu Fleury lo Patriote, umusesanguzi wanyu wa misi yose. Ati rero byifashe gute? Liste twese ndibaza ko tumaze kuyibona, abagize amahirwe yo gutunga ama smartphone canke ama Android, ama iPhone n'ibindi byinshi kungene bigenda biratandukana. Harabakoresha ama laptop, harabakoresha ama TV, smart TV, harabakoresha ama tablet, ariko ikintu cyose ukoresha gifise ecran canke gifise twita ngo system audiovisuel canke multimedia, nizere ko neza na neza ukurikirana amakuru aca kuri zino mbuga ngurukana ubumenyi zacu mwamaze kubona ko hariho urutonde rw'abantu 25 AFPR inkotanyi leta y'u Rwanda iyobowe na Kagame benshi bakunda kwita umwicanyi umugenocide bivanye n'ubwicanyi bugenda butandukanye yakotse bivanye n'amateka ya muranze yo kwica no gusesa amaraso. Uyu rero na jewe se niko ndabimwagiriza, ariko niko bivugwa avyagirizwa nabo babanye mu nkotanyi
mu kuva 1994 birangira bapfuye umukate barahunga, harimwo aba ba Kayumba Nyamwasa n'abandi benshi nabo bakaba bari mu rutonde rw'abiswe abateroriste. Imagine Kayumba Nyamwasa ndababwire ko ari we yahembuye Kagame, niwe yamutoye Kagame yarashwe, aho benshi bari bamutaye ariko aragonisa asa n'uwapfuye, ariko yamushimiye amwise ku munsi wejo amwise ngo ni umuteroriste. Ndababwira n'igituma yateguye uno mugambi wo kubita umuteroriste. Kaze rero na karibu ngo ndababwire ko umuntu aza ku rutonde ubwa mbere ari uyu General Kayumba Nyamwasa. General Kayumba Nyamwasa muratwa heruka no gusaba baramugiriye mandat d'arrêt international, baheruka gusohora urwandiko rumurondeza ngo aho bazomubona hose bamufate bamushikirize leta y'u Rwanda. Ibi navyo dusanzwe tubitse ko bisanzwe bikorwa, kuko hari benshi bagiye bafatwa bagirizwa genocide bakavanwa Hollande, bakavanwa Belgique no mu bindi bihugu bigenda bitandukanye, bagatahanwa mu Rwanda. Gushika no musi ugiye kubaza bamwe mu bagiye baratahanwa mu Rwanda batanzwe ku bushake bw'ivyo bihugu kugira ngo biseshe imigenderanire y'u Rwanda n'ivyo bihugu neza, canke ku rubuga rwa diplomasi bigaragare ko bumvikana bari mu bumwe. Abatashe bose nta numwe akiri muzima. Ndabisubiyemwo, abatashe bose bitwa ko ari bicocoro batinyitse, u Rwanda ntirushoboye kubabika. Abo babitwa ko bari mu gasho canke batashe ngo baraba resocializa barasubiza mu buzima busanzwe, abari ubwana buto buto busore bavuga ati akane twagatera ubwoba tukakigisha umwuga wo gushona canke gusudira, katoca kaja muri mu bandi bana tukarerane igitsure nko dusanzwe tureresheje abantu bakuru abasaza igitsure nkuko bisanzwe bizi. Ibi biravugwa neza na neza hari hakurya mu Rwanda, bikavugwa n'abanyarwanda, kuko je ndabivuze nkuko umuca mvuga ati ni shari canke nikindi kintu kiri nyuma. Uri rero inyuma ya Kayumba Nyamwasa yitwa Robert Higiro, nawe nyene ni mu major. Uyu Kayumba Nyamwasa na Robert Higiro major bose bagwanye mu Rubavu, bagwanye barabafatanya rugamba ba Kagame, barashika kuri ubwo burongozi bakubise kude bagize genocide muri Antunga, gushika naho Kagame abona kari incabwenge, abona ko ivyo afundikanya bose n'abatabihubaho basa n'abatabihurizako, aca desida kubica. Babimenya kare kuko bavuga ati ngo igihe wabukaranga twaye umunsi y'urujo, babimenye kare baca barihungira, ubu babarizwa mu mahanga. Uyu rero Robert Higiro nawe nyene ni mu major, Kayumba Nyamwasa no mu generale, aba bose nabara abasirikare ba FPR inkotanyi, ariko ivyabo vyahindutse umururazi bivanye nuko batisumese canke batemeye gutamikwa ububisha, ubugome no kuyobora kubi kunyuranye n'ivyo FPR inkotanyi yigisha canke yasaba, yemereye n'abanyarwanda ikiri mwishamba canke igifise indoto zo gushikira ubutegetsi. Ukurikira ni Ignace Rusagara. Ignace Rusagara arongoye urunani canke ihuriro ryitwa ARC. Iyi mwese abanyarwanda cane iyo ivyinani canke amahuriro nimwe mubizi cane, nimwe mu bitahura cane gose, ariko n'abarundi n'abandi banyamahanga bo bagira amahirwe yo kumva runo rurimi turiko turakoresha. Nimumenye ko Ignace Rusagara ari we ayoboye ihuriro rya ARC. Uyu nawe ihuriro rya ARC sazko giguma rihuzwa n'ibintu vya genocide, kandi uyu mugabo akaba ahuzwa cane na wa undi nababwiye natanguye introducer basanzwe barimba cane yitwa Omega. Uno musapfa eja kazuka, hirya eja gapfa, hirya eja kazuka. Urumva mu camake Omega ni phantom. Uyu rero wa ARC barabahuza cane ngo bafise imigenderanire myinshi n'uyu mukomanda wa FDLR Omega. Uyu Omega nzobakorera ikiganiro cihariye, kuko uyu Omega n'umuntu wa pyo Kagame yashizeho. Igituma ari pyo Kagame yashizeho nuko abana ba Omega bigishwa na FPR inkotanyi, abana ba Omega bigishwa na Kagame, abana ba Omega kuva secondaire, primaire, secondaire, kaminuza bose barihigwa na Paul Kagame ku mahera y'umufuko iwe. Ndabibutse ko n'umwana umwe wa Omega mu bana biwe yagiye mu iyibuka rya 29 canke rya 30 ashinga intahe kubijanye n'ivyase, kubera babafise hano mu kiganza. Kandi ibi Omega ari forge canke yacuzwe na Paul Kagame nkuko bisanzwe, strategie ziwe murazizi. Ukurikirana umuntu yitwa Jean Paul Turayishimiye, nawe nyene yagirizwa gucudika na Omega. Ukurikira n'uyu muyobozi canke directeur wa FDI inkingi bamwita Placide Kayumba.
Placide Kayumba. Aba ndiko ndababwira nabagabo ego hariho muri bagaba 25 harimwo aba majoro haraba benshi majorite nabahora bagwana mu Rubavu bagwanira iruhande ya Paul Kagame basangiye intambara basangiye imvura basangiye izuba basangiye imidugo basangiye imimanuko hanyerera hagira iki bari basangiye urugamba ariko bapfuye umukembe bamaze gushikira ubutegetsi. Rero uwundi rero atibagiwe inyuma impande ya Kayumba Nyamwasa canke nari kumutanguta cane n'umuntu yitwa ko wewe benshi muri aba navutse Kayumba Nyamwasa muri bimwe twita amoko atatu y'u Rwanda n'umututsi n'uyu wundi n'umututsi. Majorite y'aba bantu basizwe kuri liste y'abateroriste n'abatutsi bahoze muri FPR Inkotanyi batakivuga rumwe na leta ya Paul Kagame. Ariko uyu ngo shikiriye iyi Grex mwese murayizi n'ubiri mu bikorwa muri Canada haro n'ibikorwa bari baherukamwo je narabibonye kubera kenshi ndakurikirana amakuru aca hirya no hino mwisi. Uyu bamwita President yitwa President Padiri Thomas Nahimana. Uyu ndibaza ko haba abarundi c'abanyarwanda baramuzi kuko uyu mupapa aramamaye cane niwe yoboye Grex bisigura gouvernement rwandais en exil. Gouvernement rwandais en exil. N'umukuru w'igihugu wa leta y'u Rwanda iri mu buhungiro. Ivyo Rwanda biraryoshe cyane. Hari leta y'u Rwanda iri mu Rwanda nyene ya Kagame. Akaba na leta y'u Rwanda ihari ifise n'umukuru w'igihugu n'umukuru wayo nako yitwa President Padiri Thomas Nahimana. Uyu rero nawe nyene ari ku rutonde rw'abateroriste nkuko asanzwe atavuga rumwe na leta ya Kagame kandi uyu we biranoroshe kuko Kagame arabira acashira nivo ku mazuru agacavuga ati we honda kwikiza kare arinda yikiza inkotanyi bene wabo. Thomas wewe amufashe ndibaza ko atokwigwa. Uwundi akurikira n'umuntu yitwa General Major Pacifique Ntawunguka. Uyu rero mvuza aya mazina sinzi abanyarwanda kumbura ariko abarundi bamwe n'abakongomane canke abandi bantu bagira amahirwe yo kumva runo rurimi rw'ikirundi bicaye bacanga gatoyi mugabo ni namubabwira muca mumumenye. Uyu muntu yitwa General Major Pacifique Ntawunguka so wundi ni Omega. Umwe ariko ndababwira apfa akazuka aha ni muri strategy za FPR Inkotanyi yitwa Omega Commander wa FDLR Foka. Uyu rero nawe nyene ari muri ugo rutonde. Ni benshi nababwiye ko ari urutonde rw'abantu 25 bose bagira bavuga ko amateka umva sinogenda ndabasomera amateka yabo ariko kuri internet ku masite agenda atandukanye nk'akaroro kuri Rwandans bariko hariho yitwa nindi yitwa The Black Stars Info iri ugo rutonde ruriko noneho ugiye kwandika liste des terroristes batanzwe na FPR Inkotanyi muri 2025 ucubibona wavyandika mu Kinyarwanda cyangwa ukavyandika mu Congereza ukavyandika no mu Gifaransa. Ugo rutonde rucaruza ku mugaragaro. Aba rero nibonosha anciye mu majambo make kugira tubandanye ikiganiro ntikinabe kirekire kuko bashaka kunda kumbwira ati Frere iyo umukoze ikiganiro bimukora kigufiya kuko bivanye n'ubuzi tuba turiko hari gihe dukurikirana ibiganiro vyawe turi kuri Vora. Ndabasabe abantu mukunda gukurikirana ibiganiro muri kuri Vora muzoze muparika ku ruhande kuko ubu duske dukora ibiganiro vy'iminota mike cyane mushira ku ruhande mugakurikirana amakuru mugashira na commentaire hama mukabandanya kugira ngo muze mugira amasanganya vyitwe ko mwagize isanganya muko murakurikirana ubusesanguzi bugenda butandukanye buca kuri Fleury Podcast TV. Hama namwe muba mufise ikibazo kumbure c'amamega makeyi ca connection ndavuga cane nkaha mu turere twa Afrika cane abanyarwanda barakunda kubimbwira kuri biganiro bike kuko ngo iyo tutagiye hajya bita ngo muri free car zone nta connection turonka. Iki naco nyene narabemereye kubagirira ko ibiganiro kuko amakuru ndayafise hariho nayandi yimbitse ndiko ndabaronderera ndabamenyesha igituma u Rwanda gubatse irya Africa zone hage wumva ngo bagenda kwicara ngo bakaronka connection nuko muri rusangi Kigali u Rwanda ata connection rufise bace babubakira ahantu aho uzumva ngo umuntu ngo ava inyamasheke akava za hehe baza kwicara hajya kuva mu gatondo akazazanye amahera y'ifana n'ibitumbura ni mashini yiwe niba yiga
mu mashure afise ibintu arondera canke afise agatablete canke nk'aba ngo bakoresha ama réseaux sociaux mu Rwanda kenshi niho baba bicaye baba bakora ama live baba bakora kuko barasakaye hameze neza baricara bagatuza hama bagakora biba vyabajanye bagataha arashengo kuhashika mu gatondo kubera rero aziga connection akahava nijoro urumva nabo nyene ntiborohewe rero nako ndababwira ati namwebwe muze muri ihangana ibiganiro twarabigabanirije umwanya rero ngo ndababwira ati ikintu bahuriye ko bano bagabo bose 25 bose basohowe ku rutonde nk'abateroriste ni ikintu citwa ko batavuga rumwe na leta ya Paul Kagame leta ya FPR inkotanyi ico gusa nta kindi bagirizwa kuba bataexecute canke batumviye Paul Kagame nico gituma bose biswe abateroriste objectif rero yo kubita abateroriste washo kwiyumvira none Fleury babisa abateroriste kugira bashike kuki yabashize kuri urwo rutonde kugira bashike kuki ibi ngo ndabibutse ko mu 1959 ngo vyabaye aho izi strategy abantu babikoze bari muri bari ngo runa bari rena sinzi ishaka canke huriro ryari rihari ico gihe bose majority y'abari muri iryo shaka ngo bari muri nkotanyi ngo binavugwa neza ko i strategy yo kwambika ibara abantu mukabita abateroriste boba babikuye mu vyiyumviro vy'aba abantu bahoze muri uyu mugambwe canke rishaka canke rihuriro baja muri FPR inkotanyi niko bivugwa hariya mu Rwanda ngo i strategy inkotanyi zizanye yarigeze kuhaba kandi strategy inkotanyi zizanye bayizanye niko ndabasigurira igituma ibi kuko muca mwibaza none babikoze kugira bashike kuki kuvuga umuntu kari terroriste mu majambo atari no mu Rwanda utari bumufate hakwa kondi bariko baravuga bamwe abanyarwanda surtout kuri Kabila Joseph Kabila acira ubanza ko gupfa bavuga ati kono kwidigadiga kubera batari no bumufate ngo bamwice ariko urubanza koko yararuciriwe no mu Rwanda abanyu baravuga rero nabandi benshi bambaza Fleury none biba bimaze iki umuntu mu declare objectif ni yihe yo kubadeclara kugira bitwe ko ari abateroriste utari bubafate n'ibihugu barimwo bitari bubaguhe objectif ya mbere niyo kubica kuko handitse neza na neza ko uwo bafata canke uwo babona yo bica ari abateroriste na nico gituma nakubwiye nababwiye muri bijya ikiganiro nakoze igituma bahinduye rijya zina igituma bahinduye bakagira mouvement sauvons la RDC nuko M23 bamaze kuyiklasa mu bateroriste ibi vyavugiye muri leta zunze ubumwe za Amerika n'abadepite bo muri Union Européenne barabivuze ati no ufoko tu precisa neza ko M23 ari mouvement terroriste kuko nta kintu na kimwe gituma bashoboye kuba bari muri Kongo kwica gusahura gusesa amaraso gusambanya bwana butoyi kwica abavyeyi bafise inda guca ibihimba vyirondoka guca amaboko n'ibindi vyinshi ubwicanyi bunyamaswa bakora hariya mwese murabibona mugabo hakaba hariho abinumiye basanzwe ari abafatanya bikorwa n'igihugu cy'u Rwanda n'abajya abandi bashaka gushika kuco bashikako ca balkanisation objectif ya mbere rero ni kubica objectif ya kabiri umuntu bamaze kuvuga ko ari umuteroriste bashatse kumunyaga ivyintu vyiwe vyose afise mu Rwanda iki naco sigishasha haba arabarundi babaye kera mu Rwanda baba arabakongomani baba umuntu wese yaba ari umunyamahanga yabaye mu Rwanda igihe ca Havyarimana inkotanyi zihageze bose zarabagirije amadosiye bamwe ukona kuriya kugira babanyage bararaba inzu yawe ko iri mu muji kandi inzu yawe ari nziza ushoye gushika bayibamwo sirutabita ngo naba general amapeta ari hejuru barazinyaza strategy basanzwe bayifise rero babambitsi barajya kwitwa abateroriste atahantu hamwe barambara ibombe Kayumba Nyamaswa ntarigera yambara ibombe ngo asambure ibitaro comportement zo muteroriste musanzwe muzize n'umuntu ashoye kugenda ku mashuri akaripura n'umuntu ashagenda ku rusengero akica akagiriki sino ibi bavuze nta fatiro nimwe bifise nkuko twagiye turabibona bamwe bagiye bavyikurako nk'uyu hari umwe yababwiye ati ibi byo muri ko muramvuga ko jewe sindanavyemeye aca agira ko mbere yandikira n'umuyobozi wa ajejwe documentation muri Etats-Unis arababwira ati jewe sindi umuteroriste uyu rero sinari namubabwiye n'umuntu yitwa Theogene Rudasingwa
yitwa Theogene Rudasingwa Murantunga. Uyu wewe rero yarabaye na directeur de cabinet wa Paul Kagame. Nje ndababwira ati hano sore ku rutonde nabatavuze rumwe na Paul Kagame. Yabaye directeur wa cabinet ku buyobozi bw'izi nkotanyi nyene Paul Kagame, yongera aba SG secrétaire général wa FPR inkotanyi. T'imagine umuntu nk'uyo kubera gusa mudahuje ivyiyumviro atakwemereye ko bandanye usesa amaraso hariya muri Kongo, atakwemereye ko bandanye ukora imigambi gayitse, ugaca uvuga ati wewe rero nibagufunge nawe kubera ari umusirikare abona ko umuntu hari gihe uhiciyumvira umuntu kabona ko yacakiriye mu nzira zibiri, yacakiriye nabi canke yacakiriye neza. Bamaze kubona ko ivyo bashikiriza bitakigwa neza, baciye banyaga bakiza amagara barihungira. Theogene Rudasingwa nababwiye ko ari directeur wa cabinet akongera akaba secrétaire général w'inkotanyi, nawe nyene ari mu rutonde urutonde rwaba bizwe ko ari abateroriste. Ariko wewe nyahereje ngaho yaciye yandikira ikete ryuguruye kandi basomere kungene ico kintu yacise, yanditse ati I'm not a terrorist. Open letter to US officials on Rwanda, on Rwanda's false terrorist list. Niko yanditse iryo baruwa n'umutwe w'ijambo ikete canke ka twita objet, nuko kanditse yandikiye umuntu yitwa Mark Rubio. Mark Rubio twese turamuzi, ni ministre wa affaires étrangères wa leta zunze ubumwe za Amerika, ni umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'amahanga canke amakone n'amakungu wa Trump. Niwe yandikiye amubwira ati aka nakenge. Uwo yanditse amajambo menshi ateye n'ubwoba, nawe nyene ajustifya ko FPR inkotanyi Kagame n'abajya bose bafatanya kuyobora u Rwanda ari abicanyi, ahubwo ari strategy yo gushaka kwiyeza bacishije kuri bobo bite bamwe araba terroriste, ariko bobo binyegeze inyuma ya leta ihari, ahubwo aribo batanguye kuzana ico cyumviro ko Kagame ari na leta yiwe ari inkozi z'ibibi, araba terroriste, ari bamwe bakoreye FPR inkotanyi yasigaye ngo ari ishaka canke ihuriro ry'abateroriste. Rero babaciye babitanga kuko aribo nabo bari mu gihugu kandi ni nayo leta. Uravye Thomas naba bagiye hamwe bakandika ibintu nivyo fatwa nkuko Kagame baduhungirehe na bakare barebe bavyandikira Amerika, kuko kimwe n'igihugu abandi bari mu buhungiro baranyanyagiye mu bihugu bigenda bitandukanye. Uwundi muntu yandikiye ni Pater nawe arongoye documentation ya Amerika, service de renseignement. Yamwandikiye yamuhaye kopi kuko ikete yanditse nirirerire, aho yabasavye nimugira amatohoza murabe ibintu twagirijwe, kuko jewe ukungene yewe yabivuze ikete yanditse yabivuze ati jewe kuva mvuka sindabo mu terroriste, sinigeze mbo mu terroriste, sindu mu terroriste, sinda narota nta n'umusumwe ndaryama ngo ndote kuba umuterroriste. Turasavye ahubwo ko iribuye riserutse hakiri kare. Uyu ajejwe documentation Pater kora ibishoboka byose, umufisa amasatelite, umufisa technology iteye imbere très avancé, ni mukurikirane neza mutohoze muje imuzi ni muzingo mutumenyere igituma twiswe abateroriste, ahubwo nawe acatanga andi margima, aratanga amatre agenda atandukanye agaragaza ko Kagame na leta yiwe ari abateroriste ba mbere, ahubwo ariko barashaka kwifuka bakoresheje uru rutonde rwo gucafuza aba bahoze ari inkotanyi bagenzi babo, ariko bobo bacuranutse. Naba nababwiye agatereme ko gucuranuka ni mu gihugu ucuramye utazi ivyo urimwo, ariko ukagenderwa namwe mu yera canke ugatahura ko twese turi abantu dukeneye kubaho, yaba umuhutu umututsi umutwa, dukeneye kubaho kuri nivo imwe, hanyuma ukitahura ukagaruka. Ibi byo nibisanzwe no mu ijambo ry'Imana, kirazira kugwa uherayo. Umuntu mwiza n'ugwa ntahereyo, n'ugwa akitahura magasaba imbabazi. Aba rero kumbure baracuranutse, barabona ko leta ya FPR inkotanyi iviri kirakora atari vyiza, baca bahitamwo kunyaga amagara. Yanditse rero asaba uyu Pater ajejwe documentation amubwira ati nimugire ni munyaragase mugira amatohoza, nkuko CNN yagaragaje ku Rwanda ruri muri Kongo rukoresheje amashusho n'ibindi bitandukanye, namwebwe ni mukoresha ibinda bahaye, hama muraza gusanga ubu terroriste batwita, ahubwo leta ya Paul Kagame ariyo iriko irakora ubu terroriste burenze
nababwiye mu ngarutse rero ku ma objectif canke inforo canke intumbero yo kubita abateroriste. Ya mbere ni kugira babice, iya kabiri ni kugira babanyage, iya gatatu niyo kubikurako, kubakura ku nzira ku rubuga rwa politike. Murabona ko manda ya Kagame iriko irahera, iri ku musozo, kandi bikaba bigaragara ko uyu arongoye Grex President Padiri Thomas Nahimana atariko araborohereza ku rubuga rwa diplomasi no kwipanga mu karere. Rero ndababwire ko ibi vyo kwita umuntu umuteroriste canke umugenosidere canke ayandi mazina babaha, ndabibutse ko umutambukanyi canke umusigwa umuhisi umukuru w'igihugu nyakwigendera Juvenal Habyarimana hariya mu Rwanda nawe nyene yagirijwe kuva mu 1994 yagirizwa genocide, agiye kwezwa inyuma y'imyaka 20 aburana yezwa na sentare mpuzamahanga, aho bitari ibintu binezereye cyane mu maso y'inkotanyi, ntivyigeze bihimbara Kagame na leta yiwe. Ariko ndababwire ko naba nyene nkuko byasabwe na Theogene Rudasingwa ko bitagiye kuborohera kubera basavye ujejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi n'amakungu hamwe n'ujejwe documentation kubijamwo, nivyakunda kabijamwo ataguhengama. Ndizera ko bizofata intumbero. Rero uku nukubura amahoro, nukubona ko bari ku muhero, bari ku mushire, nta kindi kintu bako barakora. Ibigenda vyita gutera igere rya nyuma kurabo abo bagenda bahitanye, kugenda abo boraba bahitanije, kuko ivyabo vyarangiye muri Kongo. Vyabarangiriye ko basavye FDLR Tshisekedi arayibaha bishiye muri communique y'igisirikare gusa. Nababwiye ko bitagiye koroha canke bitazofa vyarabayeho, kuko umunyarwanda canke inkotanyi zivuze FDLR ziba zivuze umuhutu. Ikindi ca kabiri, FDLR muri Goma na Bukavu n'utundi duce twigaruriwe na M23, izi mbwebwe za Sarambwe ni iyiriyo izoja kwisarimisha hehe? Izokwishikana kwande kwariya ari mu ba M23 yishikanye boca bamuvongora umutwe. Wumva bizokoroha aho FDLR ziri mu buce bafashe zizoja kwande ko FARDC na MONUSCO atayiriyo? Mbega ko FDLR bizwi ko bose arabacuzwe na Kagame bazoja kwisarimisha kwande? Mbega ikindi naco ko umuntu wese w'umuhutu yarariho kiragiye basi dufate 1994 bagirizwa genocide, bari mu bindi bihugu bigenda binyanyagiye kwera abaho inkotanyi zimaze kuhashika zaciye zigira mu majambo ya Kagame yarivugiye ko hariho ngo nabandi baduhunze ngo tuzobasangayo. Benshi nababwiye ko bagiye basangayo za Kongo, tingitingi n'ahandi henshi. Hariho n'abari muri Uganda, iyo Kenya nyene, zo za Sudani, za Zambia, Mozambique, za Canada, Amerika hehe n'ahandi. Muri bamwe benshi cyane mubiswe aba FDLR. Ndiko ndiyumvira none abo bose bazoja kwisarimisha kuri FARDC, abo bose bazoja kwisarimisha kuri MONUSCO, kuko namaze kubabwira ati kidi hutu di FDLR sous les yeux de inkotanyi, aba bantu ba FPR inkotanyi ba Paul Kagame. Injo twako ndababwira ati iri nigere rya nyuma gutanga ino liste, bobo ntaco bibabwiye, ariko nk'aba diplomate nabo nyene ntibogenda batavuze. Umwe yatanguye kubivuga Theogene Rudasingwa, mushaka kubona message ya Theogene Rudasingwa iri kuri ku rubuga naye nababwiye kare gwitwa Black Stars Info, niho iryo kete giwe riri. Ibi navyo uru rutonde rw'abashizwe ku rutonde rw'abateroriste ruri kuri Rwandans, ruri kuri New Times. Kumbuga noneho ugiye kwandika kuri Google titre isa ni nyene nako ndababwira liste y'abateroriste b'u Rwanda ba 2025 muca mubasangako. Rero ndabakengurukire bakunze ba Fleury Podcast TV, sindabarandire nkiganiro kije kuba kirekire. Ndabashimiye mwe mumaze kugira sabone canke subscribe, namwe bwe mufatira ibiganiro hagati canke bironse mu nzira ya link. Ndabahaye ikaze kuja kugira sabone canke subscribe kugira twagure umuryango wa Fleury Podcast TV. Ndabakengurukira cyane mwe mumaze kubikora, nama naye babwiye nta Fleury Podcast TV atamwebwe. Mwibuke kuja kugira sabone canke subscribe kuri Ingoma Magazine. Nongera ndabahe gakuru keza kihumore ndavyizeye cyane, aho urubuga naho rankoresha ubwa mbere gwitwa Fleury TV.
Fleury TV gwagarutse nararukompre nako naraplayinze narapiarinze ndagira complaint ndabandikira ndasobanura ko kubera nta maslike canke ibindi bihano canke ibindi bikorwa bitari vyiza binyuranye n'amategeko guidelines ya imirongo ntarengwa ya YouTube je nari bwarenge nje tuma vyantangaje kumbe byari vyakozwe na bamwe mu badashimishwa n'ibikorwa